Ku munsi wa kane w'indwi twaraye turangije mu nama ya ONU y'agateka kazina muntu, intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazina muntu mu Burundi yavuze ko agateka kazina muntu kacifashe nabi mu gihugu. L'approche d'ouverture Gaëtan Zongo ati ni vyiza ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatanguye kugurura imigenderanire n'akarere n'amakungu, ariko ngo ntibisigura ko ibintu vyahindutse mu gihugu, naho abategetsi bakoresha amajambo asosa aremesha ngo ubutegetsi bwiziziwe n'umugambi umwe rudende. Iruhande y'ingorane za politike, Uburundi ngo buhanzwe n'ingorane yo kugendera ku bandi no kwizizira ubutunzi bw'igihugu. Ku bwa Fortune Gaëtan Zongo, nta mwidegemvyo uhari mu Burundi. Ahavuga ati umwidegemvyo waragabanutse, nta kwihanganirana biharangwa. Ivyo ngo vyatumye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi igabanya inguvu, abamenyesha makuru bagatinya kuvuga inkuru zimwe zimwe, abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu mashirahamwe yigenga bagafatwa agasakisaki hadakurikijwe amategeko, ngo bituma kandi iyo mice y'abarundi baguma mu buhungiro. Muri iyo nama, Fortune Gaëtan Zongo yavuze kandi ko n'abarundi bahunze batega ubwoba canke bagahohotegwa.